Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akaze wabandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure kugezako amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko birashikirizwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nk'uhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Mwe mudukurikira muri mu gihugu c'u Burundi, hari namwe mudukurikira ngaha kuri ino mboneshakure muri benshi, nimunyemerere mbahe mwiriwe neza ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Tanzania, igihugu c'u Buganda n'igihugu ca Kenya, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Turi ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 22 z'ukwezi kw'indwi, umwaka ni 2023. Utegerezwa gusa rero gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ukaja urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibibatohoreza hama ikabibashikiriza kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye. Imyaka indwi irarumanye neza na neza umumenyeshamakuru Yohani Bigirimana anyurujwe. Kw'igenekerezo rya 22 Mukakaro 2016, inyuma y'umutaga, umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru Iwacu Jean Bigirimana yaranyurujwe n'iperereza ry'u Burundi ageze i Bugarama muri komine Muramvya, aho yari agiye kwitaba umusore yitwa Abel Ahishakiye. N'uwo Abel Ahishakiye yanyurujwe inyuma y'indwi zitatu gusa. Yohani Bigirimana vy'ukuri yoba ari nde? Yohani Bigirimana yavutse mu mwaka w'1979 ku musozi wa Muganza muri komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo. Yatanguye guhura n'ivyago yiga mu mwaka w'indwi mu mwaka w'1993, aho yari yiga kuri lycée Rusengo mu Ruyigi. Imana yaramurinze ntiyasiga ubuzima mu ntureka zabereye kuri iryo shure inyuma y'igandagurwa rya Perezida Ndadaye. Inyuma yaciye abandaniriza amashure yisumbuye kuri College Communale Gisagara be na Lycée Muyaga. Ivyago yabonye hakiri mu mwaka w'indwi vyatumye Yohani Bigirimana yinjira mu muhari wa CNDD-FDD akiri mu mashure yisumbuye. Ico gihe CNDD-FDD nawe yari ikiri ku rugamba. Abamwibuka ico gihe bavuga ko yari umunyeshuri aciye ubwenge rwose ku buryo yama haba uwa mbere, akagira kwiga no gukorera umuhari wari ukiri mu ntambara. Mu mwaka w'2006, Yohani Bigirimana yinjiye kaminuza y'u Burundi mu gisata c'amategeko, akaba yarayivuyemwo atahanye urupapuro rw'umutsindo rwa lisanse. Kubera umwete udasanzwe wamuranga, Yohani Bigirimana yabangikanije ivyigwa vya kaminuza n'umwuga w'ubumenyeshamakuru kuri radiyo Rema FM. Iyi radiyo ico yafatwa nk'iradiyo ya propaganda y'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Yohani Bigirimana yayikoreye imyaka 4. Abamuzi mu kazi bavuga ko yari afise umwete n'ubwira bidasanzwe ku buryo yagumye aduga mu kanya gato mu mabanga yari ajejwe aho kw'iradiyo. Ako kazi ko kuri Rema FM yari yafashijwe kukaronka na mwene wabo Leonidas Hatungimana yavugira Perezida Nkurunziza be na Willy Nyamitwe yari ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Yohani Bigirimana ntiyashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Kuva mu mwaka w'2014 ibintu vyagiye bihinduka. Yohani Bigirimana hatangura kubona nabi amabi n'amarorerwa akorwa n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, kandi ntatinye kubwira bagenzi we uko abona ibintu. Muri 2015, Yohani Bigirimana ntiyagiye mu myiyerekano, ariko yagumye yemanga ko hadashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ikiringo yabona ko giteye kubiri n'ibwirizwa shingiro be n'amasezerano y'i Arusha. Ku ndunduro, Yohani Bigirimana yafatwa nka murumuna wa Leonidas Hatungimana, yari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza, akaba ari mu bafashe iya mbere mu kwiyamiriza ikiringo ca gatatu. Ni nawe harongoye umugambwe PPD Girijambo uhurikiyemwo abahoze muri CNDD-FDD biyamirije ikiringo ca gatatu. Ivyo vyose vyatumye Yohani Bigirimana yinubwa bikomeye gushika n'aho afatwa nk'umwansi w'igihugu. Mu kazi yoba yaraburabujwe bikomeye ku buryo hatarakinatumirwa mu nama z'abandi bamenyeshamakuru. Mu nyuma hanaduka ivyo kumutera ubwoba.
aho radiyo Rema FM ituririwe yaciye akora mu kinyamakuru Info Grand imbere yo kwakirwa mu kinyamakuru Iwacu kuva muri Ruheshi 2016. Inyuruzwa rya Yohani Bigirimana ryoba rimeze gute? Kuwa 22 Mukakaro 2016 Yohani Bigirimana yagiye i Bugarama muri komine Muramvya guhura n'umusore yitwa Abere ahishakiye. Yohani Bigirimana ntiyari azi ko uyo musore yakorera iperereza. Ageze i Bugarama, Yohani yaciye afatwa n'abakozi b'iperereza baramuboha bamuterera mu modoka y'iperereza baca batera bamujana i Muramvya. Guhera ico gihe ntawe urasubira kumukubita ijisho. Umuryango wiwe nawo wahavuye uterwa ubwoba bikomeye uraturomoka. Inyuma y'udufaranga abakozi b'iperereza bawuriye ngo bariko babarondeza uwabo. Wa Abeli ayishakiye nawe yahavuye anyuruzwa n'iperereza nyene kuwa 11 Myandagaro 2016. Inyuma y'indwi zitatu gusa Yohani Bigirimana abuzwa irengero. Abel Hayishakiye yafatiwe mu Kamenge aho yari yahamagawe na Olivier Nibitanga, yani mu bakozi b'iperereza banyuruza cane abantu inyuma yo mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ubu akaba ari buramatari w'intara ya Rutana. Abel Hayishakiye yarakoranye cane na Olivier Nibitanga hakirongoye iperereza mu ntara ya Muramvya. Inyuma y'inyuruzwa ry'umumenyeshamakuru Yohani Bigirimana, mu nzego z'igihugu harabaye imvugo zo gushinyaguriza umuryango. Willy Nyamitwe yavugira Perezida Nkurunziza kandi yari yarigeze kuba umugenzi wa Jean Bigirimana, ntiyatinye kwandika yagiriza ko Jean Bigirimana yatwawe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira bacafuze ubutegetsi. Ivyo hakabivuga kandi n'umuryango wa Bigirimana wari uzi neza abakozi b'iperereza bawuteye ubwoba kugeza aho uta ugahunga. Jean de Dieu Mutabazi yari arongoye urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya ivyaha bikomeye mu Burundi, yanditse ko Yohani Bigirimana yigiriye kuramutsa mwene wabo Leonidas Hatungimana. Imyaka 7 ikaba iheze leta y'u Burundi iterekanye iyo yashize uyu mumenyeshamakuru. Nayo kandi ese hari uwomenya irengero rya Jean Bosco n'ibitegeka batazira Bujiginya? Bujiginya yari yamenyekanye cane muri Nyakanga 2021 aho yakoreshwa n'iperereza rya gisirikare mu inyuruzwa ry'umugenzi wiwe Jean Marie Vianney Badogomba. Badogomba yanyurujwe avuye gusangira agacupa na Bujiginya yari yamusavye ko bobonana. Igipolisi kikaba carahavuye gisanga mw'iterefone ya Bujiginya ubutumwa yariko yandikirana na Ajuda Majoro Onesphore Ndayishimiye batazira Buradoko bwo mw'iperereza rya gisirikare. Ubwo butumwa bwanditswe mu mwanya Bujiginya yari yicaranye na Badogomba kandi bwari bujanye n'inyuruzwa ryagira rikurikire. Bujiginya yarahagaritswe, yarapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba, yarakuweyo hajanwa mu gasho k'iperereza muri SNL, mu nyuma arasubira mu Mpimba. Inyuma yaho yaranarekuwe abantu barasubira kumubona. Bujiginya yoba yarasubiriye gufatwa haca araburwa iyo yajanywe. Uwomenya amakuru yiwe muri kino gihe yotwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 324 656 5 Nayo se kandi ari hehe Christophe Niyonzima? Mu kwezi kumwe kw'igenekerezo rya 23 z'ukwezi k'umunani 2023 Christophe Niyonzima azoba kwije imyaka 2 anyurujwe n'igisirikare c'u Burundi. Christophe Niyonzima yavutse mu mwaka w'1977 yava ku mutumba wa Ruhehe muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo. Muri Kigarama 2020 Christophe yarahungutse avuye mu gihugu c'u Rwanda aho yari amaze imyaka 5 yarahungiye n'umuryango. Imbere yo guhunga Christophe yari yarabaye umushoferi wa komine Bugabira imyaka myinshi. Aho ahungukiye akazi kiwe ka misi yose kari ako kunguruza abantu n'ibintu mu modoka Toyota Probox ifise imarati KA 2422 yakorera kw'ibarabara rya Kirundo Ngozi. Igihe aburwa irengero kuwa 23 Myandagaro 2021 Christophe Niyonzima yari yazindukiye mu kazi kiwe ka misi yose. Yazindutse yunguruza abava i Bugabira baja i Ngozi, mu nyuma harunguruza uwuvuye i Ngozi aja mu Kirundo be n'umuzigo wiwe. Urugendo rwa gatatu yunguruje abavuye mu Kirundo baja i Ngozi, aho hari nk'isaha 8 z'umutaga, ariko urwo rugendo ntirwamwemereye.
ageze ku masanganzira ya Muyinga na Ngozi yasanze ategerewe n'abakozi b'iperereza rya gisirikare bamukura mu modoka yiwe bamushira muri kamyonete double cabine Toyota Hilux yera inafise ibiyo bitabona. Ya modoka yiwe nayo bayiha umushoferi w'iperereza rya gisirikare aba ari we ayinyonga. Ababonye ubwa nyuma imodoka yiwe bayibonye yiruka cane mu gashikanwa iterija i Ngozi. Ntawe uzi ko abari bayirimwo bashikanye iyo baja nuko nabo boba barafashwe. Kuva ubwo nta gakuru ka Christophe ntawe uzi imodoka yiwe iyiri. Turipfuza kumenya ko hari uwomenya umuntu yoba yari yipakije muri iyo modoka igihe Christophe anyuruzwa. Umuntu yoba yariboneye neza ivyo bintu yotwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 324 655 195 5. Murakoze.